Mana muvyeyi wa twese uvyagiye mwijuru, uri Imana, uri Imana, uri Imana, urera, urera, urera. Reka tukuninahaze dawe muvyeyi w'abarundi. Warabonye abarundi urabagomwa, uturemera igihugu ciza, igihugu c'amata n'ubuki. Mana serukundo, igihugu cacu wagitatse ivyiza vyinshi. Uraduha isi ndimwa, uraduha imvura, uraduha n'ubwenge bwo guhingura iryo tunga waturemeye. Mana nzima, turagushemeza, turaguhimbaza kubwo buntu bwawe ntangere. Ariko naho watugabiye twarabaye ibigaba. Turagutakambiye Mana nzima, dusaba ikigongwe aho hose tutagugororokeye. Tubabarire, uduhangaze, hanyuma turungikire mutima mweranda agumane natwe. Mana nzima, turiko turibuka imyaka 4 tumaze turiko turarongora Burundi, iki gihugu ciza waduhaye. Waraturinze Mana, warahezagiye ibikorwa vy'amaboko yacu, waraduhaye imvura, waramejeje ibitegwa, none ubu mu Burundi umunwa uraronka ico ufungura. Mana nzima, muri iyi myaka 4 nyene waratweretse uko ushaka Burundi, uratwihishurira, uratwereka imbona kazoza y'igihugu waduteguriye. Mana nzima, turengukanye n'ubundi imigambi yose irora ku nzira ija ku mbona kazoza y'u Burundi 2060. Turagusavye Mana nzima, uhezagire iyo migambi. Turagusavye Mana nzima, wugurure imiryango izocamwo uburyo bwo gukora iyo migambi. Turagusavye Mana nzima, uduha ubwenge bwo gukora iyo migambi. Turagusavye Mana nzima, uduha ingoga zo gukora kugira dushike kuri iyo mbona kazoza. Mana nzima, turagusavye urunani, turasavye yuko iyo migambi yose tuzoyikora turi mu runani, twese tubona mu nzira imwe. Komeza ubumwe bw'abarundi, udukomereze urukundo, dukunda igihugu cyacu, dukundane hagati yacu. Erega Mana nzima, tudafatanye mu nda ntacyo twoshikako. Ariko wewe uri kumwe natwe, duhindure, uduhe kwihangana imbere y'ibigeragezo tuzosanga mu nzira. Duha abarundi bose bashobore kwihanganira ivyo babona. Turazi yuko ari wewe byose ubibona. Ivyo bigeragezo biza turazi ko ari kugira ngo biducishe bugufi, tubone ko ari wewe ugaba. Turishikanye rero kuri wewe, tugabe utuganze, ugendera imbere yacu. Kebura abarundi bose bagume mu nzira yawe. Mana nzima, reka dusabire n'ibihugu vyo muri aka karere, ibihugu bibanyi, ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Duha amahoro muri Afrika, duha ubumwe muri Afrika kugira dushobore gusarura ivyo waduhaye. Duhe gukamisha umusaruro itunga waduhaye. Waraturemeye gutunga, none twugurura amaso idusubire gusamara. Hezagira indongozi z'ibihugu biri muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko, kugira ngo aka karere kabimwo ubumwe n'umwumvikano. Hezagira abene gihugu b'ibihugu kugira ngo bagire ingoga zo gukorera hamwe, kugira ngo twese tugire kazoza kamwe. Mana nzima serukundo, waraturongoye muri iri koraniro. Twaritanguye turi kumwe nawe, duhejeje turi kumwe. Turagusavye rero uduhezagire
abaje n'abataje, ugendane natwe mu miryango yacu, uduha akanyamuneza kugira ngo aho tuzosubira guhurira tuze twese tunezerewe kandi dukora ibijyanye n'ishaka ryawe. Jana n'umwe umwe rero mu muryango wiwe, uduha amahoro, uduha akanyamuneza, uturinde ibyago, uturinde indwara, uduha ingoga tubashe gukora ibijyanye n'ishaka ryawe. Ibyo byose tubigusabishije Yezu Kristu umukama wacu, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.